sinibaza yuko abantu bazokwemera yuko bandanya wonona canke uko mamaboko akora umuntu ariko barondera uburana n'umuramuko. Ndabona nibaza yuko boraba uko tumaze kubona ibintu vyinshi muri iki gihugu vyaje bizana muri mwe izo mvugo muri izo nzira n'iki mugabo bija kurangira nabi kandi abantu bakaja kwicuza mu nyuma. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Baramutse kuri iki channel singuze gukora ama reaction videos ariko uyu mugabo Apotre Isidore Mbayahaga umenga ama ide yiwe aranyenteresa cyane, so iyo mbonye iganiro ciwe ndagamba gukora reaction kenshi rero gica kiba kirekire ari naco tuma nakoze ikiganiro kuri parti imwe kuri TV canke YouTube semerera. Ubu naho ngize ntirekangire iki nice kuri kino channel kumbura mshaka kwa mumuzi Apotre canke sepa Isidore Mbayahaga sinzi umenga ngo ni directeur general wa Onatura ibintu nk'ivyo, ariko reka tumumvirize ari kuvuga kuri channel ya umukubito kubijanye n'ivyo Faustin Ndikumana amaze iminsi ashikiriza. Reka ariko tumumvirize hanyuma mumvirize uko abibona wewe. Nikice ca mbere ca kabiri icambere mushaka kwiraba ku yindi channel. Ntivyo kunda rero abantu bavuze ngo mutego ngo basange bagiye mu byo batazoshobora. Ku munsi w'ejo Faustin Ndikumana yakoze ikindi kiganiro kwanditsa abamesha makuru yakibonye aho yasaba abahoze ari abakuru b'igihugu ko bafasha umukuru w'igihugu. Mwega muravye kijya kiganiro mwebwe niba mwaragikurikiranye mwacakiriye gute? Nibaza yuko nivyo reko ndavuga cyo kwibaza yuko bagiye muri competition yo kugomba guhotorana n'umukuru w'igihugu, ugacubona yuko umenga muri kuri nivo zingana aho umenga mu abantu canke bo baje hagati bakaraba ukomeye n'uvuga ntivyo ukunda. Umukuru w'igihugu afise confiance y'abantu bamutoye n'igihugu cyose. Uvuze ijambo wagiye mu biro bandika hanyuma urondera ifashanyo bakora uri umunyagihugu asanzwe, sivyo? Rero guca wibaza yuko uvuga ngo ni nko kugomba nyene bijya ni no kugarariza n'ubugarari bwo kuvuga ati jewe uyu muntu nubwo bimeze gutyaye sindamwemera kuko hari ibintu biriko biragorana. Mugabo ugasanga ngo ariko nibwo navuga ni ka kantu kamwe wa rugamba turiko turarwana, sivyo? Mugabo vyinshi byarakozwe ntavyo ari karavuga, mugabo ugasanga ni hariho abantu inime invisible iri nyuma yiwe amashi atariyo, hariho amashi masukano. Burya nagira abantu benshi bapfurufu nk'ubw'imibu kandi bari abantu b'abagabo. Burya imibu yaguye mu mashi atari impundu, amashi yose ntavuga impundu. Sinzi ko barawe umuntu urakuje canke wagira gutya wawuhusha ukagenda, ariko washika imbere yini mibu ikayihwera ati naho ariko uraje kandi bariko bakuvugiriza impundu tisubirayo, wagaruka ugakubita ukagwa muri mwe nayo mashi. Abantu rero barahabe ikibazo ngo mashi nka imibu yaguyemo. Aha niho bonera amfete ukuntu abarundi turi abantu babinkozi ziki abantu babicanye. Wewe kumva umuntu gusa yavuze ikintu acabona umubu wapfuye. Imagine vraiment nk'iyo analogie ku muntu yavuze amajambo ntabwo Faustin Ndikumana yabwiye abantu ngo nimuje mwibarabara, Faustin Ndikumana ntabwo yabwiye abantu ngo mugende musambure ibitaro runaka, Faustin Ndikumana nta muntu yavuze ngo nimusibe gukora, Faustin Ndikumana nta banyeshuri yavuze ngo nimuje mu magreve, Faustin Ndikumana nta barimye yavuze ngo mugende murandura ikawa canke ibitoki. Ushobora kuvuga ngo nafe nk'umubu gute? Ushobora kumwipfuriza urupfu rw'umubu gute? How? Ushobora ngo rango n'umugani umugani ugana kariho. Abarundi bazi yuko umuntu mudahuje na leta ari gucamo umukubita mukamwica, urumva? Ibindi ngo hariho inime invisible. Eske mu Burundi nta kintu cy'amakosa cyo kuba ngo kiboneke ata me invisible zihari? Ibihugu byose ko tuzi nta gihugu na kimwe kicera wanashaka ndanagushigikire, vyose biba birimo ibintu abantu banenga kandi barabivuga. Ni iyo me invisible iri nyuma niyihe? Et puis
sinzi ntuhize kwidodoma ngo leta bumenga ntabavugizi ifise irabafise n'abanyene en principe n'abanyene mugabo jewe mbona yuko aba bagabo bafise ikintu c'ikibi ikintu c'inzigo ikintu c'ubwicanye ikintu ca intolerance itagira ukwingana niyo mpamvu ubona Burundi twaba mu ntambara ushobora kwibaza bishika gute igihugu kuva kironse independence ntikigire kironka amahoro nukubera justement abantu bafite tolerance iri hasi cyane bari very intolerant bumva yuko udahuje na runaka wowe urumubu dukwiye kugukubita tukakwica kujya twica umubu Monsieur Mbayahaga nk'umukozi w'Imana jewe numva umenye ivyo bintu biridikira I'm sorry bon nubwo utari umukozi w'Imana kwica umuntu ndumva umenga ni principe abantu benshi bagenderako ariko reka tukumvirize ibindi ufise ugamba uko amashi yose saa impundu hari abantu bagohera ngo baragushigikiye turi kumwe tuzoba duhagarara nawe ariko bagera muri nankana ugahagarara wenyine nankana yihe rero nibaza yuko nimba ariko yobibona yibaza yuko yohamagara abantu bahoze ari abakuru b'ibihugu agaha intumbero abahanuzi b'umukuru w'igihugu ibyo bakwiye gukora akaraba sitadire uko mu bisanzwe ariko avuga ati gira ico mukora uwo muntu kameme muturabira uwundi rega nivyo ni nkavyo ariko aragomba kuvuga ndavyo yavutse ico gihe rero nukuraba no gusoma n'ibihe tugezemo ibihe imvugo ya Faustin kwitanguye gutyo muri ibi bihe inyuma yayo hari bande inyuma yayo hariko hategurwa iki mbega ntiyobijana n'ibihe twimirije kugira ngo babansi bavuga bati uyu murindi bariko baragara w'iterambere ibintu byo gushora ubutare ku mugaragaro ibi bintu byo kwereka abarundi bose biriko birakorwa kugira ngo bose babimenye kuko hari abantu baba baramenyereye kubijya bonyene hari n'abandi bantu babivuga bati bizoba ivyacu igihugu kizotwara uko dushatse ubwo nta kintu coba kirimo muri ivyo cerekana abantu bo bati harageze yuko iyi mvugo twese muyiherekeze turabe ibyo bintu abantu bakaraba akahise ikigisha nonsense mene nonsense ibihe tugezemo Uburundi bwa mu bihe hari umunsi Burundi wiga bwa mu bihe aho wovuga icyo ushatse ntihagire cyo bakwagiriza Uburundi bwa muri ivyo bihe 65 na 2 na 8 aho sinzemo makudeta entre temps 93 na 4 na 5 6 8 Uburundi bwa mu bihe bidasanzwe Uburundi ndi bwa buri muri etat de guerre sinzi uburyo mu touriste wo muzungu yari mu Burundi turiko tubona abantu b'abasirikare hirya no hino Uburundi bwa mu bihe bidasanzwe ntagiye cyo kuvuga mu wundi kihari Faustin Ndikumana yamasemera kubana kera ntabitanguye ubu ivyo nivyo uri kuremvanta noneho kutanguye kuvuga ivyo butari ubu kutabuvuze 2 ans avant no kubera nabo bimije amatora come on et puis ivyo vyo kuvuga ngo ngo iterambere ngo abansi Uburundi bwamana abansi kubera ki Uburundi ariko igihugu gifite abansi mufise nuclear arm muri Iran muri South Korea mufise iki cyama mufise abansi all over the place abansi Burundi bari ndani nabo bariko babutemvya nabo ko bujyana bako bica abapolisi bica abantu nabo bariko bafunga abantu kubusa nabo bariko babusahura abansi ba Burundi it's you guys bwe mutwara amasosiyete bo Jesse ifise ubasha gutohoza muganda ziko onaturu wayitohoza yosanga ibintu byinshi biriko bira amakontra y'aba fake ibintu vy'amanyanga kuko bizwi ko biri muri societe zose z'u Burundi nta bantu babadeje buza kuduha leso kuri internet kuko turazi yuko mwese muri abantu novuga incompetent to say the least ariko kubera nta societe nimbo ikirakora neza ico no shobora kugishingira ntahe nubwo ntazi onaturu en particulier Et puis ngondi bakotera imbere Uburundi nico gihugu ca nyuma mu bihugu vyose nico gihugu gikenye mu bihugu vyose Uburundi bavuga yuko ico gihugu gishonje cyari kiri mu bihugu 10 bishonje ku buryo abana benga 55 bazingamye kubera ukurya nabi Uburundi buri nyuma mu ma indice yose ya prosperity yaba human development index wagenda ukaraba transparency index wagenda ukaraba happiness index ivyo bintu vyose Uburundi buri at the bottom Uburundi igihugu kikigwa arakorera Uburundi university amashyizirantoki agenda aratembera mu madortoire Uburundi umuntu agwaye w'umutegetsi cya kwivuza hanze muri Kenya uvuga ngo abarundi abantu baburira umusaya for what exactly what
Est-ce que warabonye umuturiste wejo yaje Burundi avuga ati sinzosubira kugaruka muri kino gihugu cyaragowe abantu bakoma amashi abapolisi biba bamwaka ikamera kugira baha amafaranga nta muntu afitiye jaruzi Uburundi iyo wojaruza ujaruza umuntu agusumba warabonye na jaruza umuntu asumba inshuro nka 69 come on dude come on il faut être au moins honnête ndamumva neza mu byo Faustin Ndikumana amaze imisi ashikiriza harimo byo kugomba kwereka abarundi ko umukuru w'igihugu atagishoboye gutwara igihugu ariko cyomera cyo nuko atana bavyumviritse yega si benshi bavyumviritse nukuri burya abarundi benshi baramaze kumenya aho igihugu kiriko kirajya baramaze kumenya utwigoro tw'umukuru baramaze kumenya utwigoro twa leta baramaze kubona ibiriko birakorwa n'icyo bigomba kubashikanako kwibaza yuko no munsi rero wovuga imvugo yo kugira ngo ugumura abantu canke ngo abantu bakumve bagufashe bagiti twese tuvuze amasafuriya n'imigereni ibintu bigenda nabi uzohava usanga uri kubigira wenyene rero naho rero sinibaza yuko abantu bazokwemera yuko bandanya wonona canke uko amaboko akora umuntu ariko barondera uburano buramuko ariko barondera gushika mwiteka nibaza yuko sinzi uko ariko jewe ndabijanisha cyane na les échéances tugezemo bo umumvije donke Mbayahaga nteko cyo cyane bavuze ngo sinzi yuko bazomwemerera ankomeza avuga uko no kuvuga iki avuze iki no kuvuga ngo Faustin Ndikumana bakwiye kumuzivya nabisomye kuri Facebook imwe bavuga ko bariko bategura kumwicira kamza gukora video ku ikindi gihe mugabo umvirize iki kibi caba abantu b'abarundi ngo ntizi ko azokumwemera kwaguma komeza bande bamwemerera bamubuza nkande bazomukata izosi bazomukata umunwa bazomubuza koma mu abadictateur mwe babicanye et puis ngo ariko yivugana wenyene ngo nta bantu benshi bamwumviriza bon reka turabe ko icyo ganiro cyaracenga ha ku mukubito est-ce que nta bantu bacumvije mbona umukubito office abantu benshi bawukwirikirana bon icyo kiganiro en particulier kumbure abantu muba mucizaho caciye mugena mukakiraba je nabonye umenga harimo abantu benshi bariko baracumviriza donc uvuze ko atabantu benshi bavyumviriza mbona ko ari maronete ngiki igifise ibihumbi 37 37k views il y a 2 semaines sinzi ko muri ko murakibona bo nibo vuga ngo abantu ni bake bo je abo bantu sinigana nka video nimo yumviza n'abantu habo mugabo nabo gusa hari abandi twagiye tuvyumva kuri za X Facebook n'ayandi ma platform neza ko abantu benshi bavyumviriza igituma Faustin kumbura zo kwisanga ari wenyene no kubera abarundi bacinyijwe abarundi baratinya abarundi bafise ibibazo nyene kuko uvuze uri ndiyogora duhure nabo nyene numva ko mugomba kumwisasira hanyuma abandi nabo bawewe nyene muri ko murasamira izo okay na kuja personnel guys ivyo no kuza ndavyirinda Imana ifashe donc ibi bintu je numvumenga ni ibintu byo gusubiza inyuma demokrasi ni ibintu byo kwerekana kuratura dictateur ni ibintu byo kwerekana ko tutanezwe ko igihugu cyacu gitera imbere ngo kibe igihugu kizima nk'ibindi aho abantu bafite liberté d'expression donc ivyo bintu byo kuvuga ngo president umukuru w'igihugu ministre ibiki ivyo ibihugu bizima ibihugu vyogoroye France Angleterre Australia New Zealand USA Canada etc abantu abanyagihugu abasitoyen hakitaba ko ari mu société civile umuntu wese kuri YouTube nka twebwe tuvuga aba journaliste abajeje bateka kazi na muntu abo muri opposition baravuga ibitagenda neza kandi umuntu aba policing gusa kuvuga uko canke kuriya avuga uko avyumva aravuga openly uko avyumva hanyuma ubaba yakagenda kitwara muri sentare Trump araronka ama suit against ba za CNN n'ayandi maradiyo mugabo baracafise your right to talk hanyuma kumbure ubabaye akitwara sentare ikabaca amande keshi n'amande nta gashoka arimo ku muntu yavuze urupfu rumva yuko ko ivyo Burundi gusa reka twumvirize uyu muhize ko ari bindasigaye avuga hanyuma duhabe dusozera ikiganiro turi mu gihe muri kino gihe muri ko murabitubwira ugiye kuraba amashirahamwe ahari bavuga ko adaharanira ivyitiro vya politiki ubona ko amahera akoresha kenshi ava hanze mu bihugu by'abakoroni bimenya kuko nta muntu aramenya amafaranga yaba hantu
turi mu gihe muri kino gihe muri ko murabitubwira ugiye kuraba amashirahamwe ahari bavuga ko adaharanira ivyiciro vya politiki ubona ko amahera akoresha kenshi ava hanze mu bihugu ntabwo ubimenya kuko ntabwo ntaramenya amafaranga yabo ahantu apfa. Okay, that is a lie or ignorance. Ivyo urabeshe canke ntavyo zi. Je ndazi ko mu bihugu vyose haba hari amategeko agenga amashirahamwe y'abanyapolitike y'abatapolitike n'ukuntu hashobora kuba finance n'uko hashobora kuba ama finance. Ico gihe bavuze ati ntayo twemera amafaranga ava hanze biba vyanditse mu mategeko kandi ntibavyemererwa. Na cyane cyane mu bantu ba politike nk'imigambwe ibihugu vyinshi ntibemera ko haba foreign interference ariko amafaranga aza mu NGOs barasaba audit babaza hava fiva kutabizi ntavyo zi of course kwera siko kazukora ariko bakora ko kazi nka leta ibibizi sinzi kuri kuvugira leta mugabo ndazi neza ko leta izi neza iyo amafaranga aza mu mashirika azananye naho aca ivyo biba biri transparent nta bazungu baguha amafaranga aciye mu kinywa bi forget about it kiretse kumbure ivyo byakurukanye n'ivyo wanyu. Kuko mpora numva kenshi baravuga bati bwizwa shingiro riravuga ibi fuko umuntu agiye mu mabanga avuga akadeklarara ivyo atunze. None barabidekaraye ndakubaze bwana Mbayahaga we kuri kwataka ayo mashirahamwe uwo kubaza abatwara uburundi abashikiranganji abakiyoboye abaministre abandagutakiye baradekaraye ivyo batunze. Kuki wewe uri kurafata iyo nyundo ukayikubitisha Faustin uyikubitishe abo bagabo muri ko murasangira. Iyo ni deux poids deux mesures niba ubushikiranganje buvuga kandi je nibaza ko biza shingiro buga abari mu butegetsi ko ari badekara byo batunze je nkagenda umusivile sanzo nta musango dekara byo tunze kiretse kumbore umutoza ko warakene kunoza kori ndadekara byo mfise mugabo ivyo ovyari ku bategetsi mugabo nabyo ntavyo bakora mugabo uri kuri hengekera kuri Faustin atari muri leta kugira ngo babimenye niyo ava no mabanga tuzobone ukuntu bimeze barabikora murabikora mugabo babajije kenshi ati amafaranga yanyu avahe muyadekare haye muyabike muri banke centrale donc BRB kuko nivyo byateza gute. Ico naracumvise umuntu umacishura yuko amafaranga yose aca muri BRB Mbayahaga wowe uri maronete uri très maronete en tout cas canke nturi searchinga ugenda kumviriza ne macano y'imbonera kuri gatazore ivyo vuga ivyo bintu je narumvise umuntu akorera muri amashirika avuga ati ibintu byose dukora amafaranga azabona tuyacisha muri BRB ugiye urayaronka baradukorera audit ariko wowe sinumva ivyo kuravuga iyo wabikuye antuka basanga rimwe na rimwe ntibikunda koma bo ugasanga bayaronka mu minwe batari bake kubera ayo mashirahamwe cyangwa ibyo bihugu bibafasha usanga bishobora no kubibacisha mu masanduku y'abaambasaderi baba bari ngaho. Nta mafaranga abazungu bacisha mu numve abazungu ibintu byose bagomba kuvyandika men upfu mubeshe utinde kuyakora iki kintu yakora ico mugavuga ngo muzago wa cash mu natayanditse forget about that. Nta mashirika agenda hanze abazungu bayani bande n'abazungu se ba mekanike n'abazungu ifo n'ivyo bintu byo kuvanga abazungu turabana abazungu bamwe ntibazi ni Burundi butumbereye abazungu bamwe baba ariko bikora dukogwa twabo abantu batanga amafaranga n'amashirika komakomeye ni leta abo bantu bose baba bafise fax bafise abantu baba checkinga aya mafaranga yagiye ari company bifise board of directors n'aba investors bakurikira amafaranga yagiye ari leta nabo bagira audit umugambi uvuye ku butegetsi ho hariho alternance uragaruka ukaraba nico tuma nk'ijya anuze USAID yamaze nkihagarikwa ko Trump yasanze harimo habayemo misuse donc nta mafaranga aca mu minwe ngo ndaguhaye ijana forget about that man ashobora guha 20 n'ijana wanashaka rya tips mubavuga ngo azogusinyira okay nagamze sheke ndumva kwita kibaye mu minwe ivyo n'amafuti Mbayahaga kandi bavuga uzi ko ari amafuti na wewe I don't understand bon I don't know kasanga ariho umuntu avuga ati wewe noti yawe uzozayitora kwa gaye ivyo birabaho bisanzwe for God's sake ndabona ibaza yuko bora uko tumaze kubona ibintu byinshi muri iki gihugu byaje bizana muri mwe zo mvugo muri izo nzira n'iki mugabo bija kurangira nabi kandi abantu bakajya kwicuza mu nyuma si byiza
D'abord gucisha mu migani y'amatiku y'inzikira we deja wabonye ibiki ko numvise ngo kuri Pronav ufise igiti kuri Fred ufise igiti kuri Senderi ufise igiti ibiki wabonye wewe puis ko gucisha mu migani wo kwica inyundo wo kora ingere inyanganyanya inyicebe kuko utagenda straight uti mu 93 habaye nibi vyatewe na naka n'umuzungu runaka abazungu bacisha baba ambassadeur mu Burundi harimo ambassadeur shikijana ya nome uti bon ambassadeur w'ububirigi mu 95 yarose amafaranga ayahereza Pacifique ibihumbi 4 mu maboko I don't understand ivyo urabona imigani birebire bazobirabe bande barabe ibiki bo ni Imana se ntazogigina bakarabwa ivyo bintu byo kuba mushigikira ububisha mubwe ntazogigye bukabagarukako come on Mbayahaga come on. Rero abantu begereye mwene abo bantu bo babwira abantu begereye bene abo bantu what do you say exactly what is that abantu begereye bene abo bantu vuga irurimi gwumvikana abantu bose bumva nifuse ikintu uvuga je ndashimuna avuga ati izina naka abantu begereye bene abo bantu kebura leta mugabo mu mvugo yubaka mu mvugo ikebura kandi mu mvugo iterera birashobora gukunda ko aya mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ashobora gukebura leta atarinze kujya ku mamedia bakabwira ukuntu bakora yego nta na hamwe bashobora gusaba umubonano mugore kubakira ashobora contribution y'ikintu kabuho bariho benshi batavuga kujya kandi batereye societe civile muri leta muri ministeri ya interieur aho zanditse ni nyinshi haruna nyinshi utamenya mugabo zitavugira ku mugaragaro mugabo zifise intererano zitanga mu bikorwa bya bisi yose by'igihugu rero nibaza yuko izo nzira hari abazihitamwo ko bafise uwo mutima wo kugira ati duterere mu kubaka igihugu n'abandi bavuga bati twebwe intumbero twebwe siyo no kuja gupinzanya n'abariko barubaka canke abarongozi ngiye rero ironi none wewe kuje ku radio wagiye nk'umuntu w'umupastori nk'umuntu w'umukozi w'Imana nk'umuntu w'umu apotre no kubaza wagiye uti nyabona Faustin reka tuvugane bwana Faustin ibintu uvuga na mwana wa mama ibintu biragoye kino gihugu urazi ndadaye ko wamugize urazi inkuru nziza ko wamugize urazi Adolphe ko wamugize witonde wicishe bugufi wagiye kubimubwira wewe kuvuga ngo bo buboza kubwira leta mu gutwi wewe wagiye kumubwira mu gutwi ntuje ku radio Allo apotre ifoko imbere kutuma intoki abandi bantu nabo utanza kwita umutoki wewe wamakwiradi uvuga ibintu kuki utagenda ni rya ruratora telefone reka telefone naka ndamubwire mwana wa mama ibintu bikurakora sivyo igenda bibona kuno rekada mugabo wowe ngo nibakorere mu kinywabi no amasosiyete akorera hanze leta yagomba gukora muri transparence hari umwanya wa audience uwo niba ukore nta muntu wanse mugabo turakeneye kumenya ingene ibintu biri kugenda mu gihugu ku maradiyo niho bica ivyo bintu turakeneye kubimenya ntituvuze ngo nuzanye amabanga yose ya leta hanze ni mugende munyubabika ivyo munyubabika mugabo ibintu dukeneye kubikwa transparent ivyo sinumva igituma wumva ngo hari ukundi kuntu societe civile obwira leta itavuge ku radio societe civile kwani bwiye leta gusa bwina twe tumenye what's going on ntashirika yoba igije kuhindura mentalite ngo ikorere mu kinywawe no mu kinyegero no mibonano yiherereye puis encore ndakugarutse ko wewe kuko utahamagaye Faustin ko wumva we data wanje ibintu bitokorerwa ku radio come on uri kwerekana wengamiye antuka c'est pas bon niboneka neza kuraba neza kuko izo nzira ziriho zirahari kandi amasosiyete civile menshi hora yumva bamwe hari igihe bava mu gacerere ugasanga nabo nyene bahagutse baravuze bakavuga kuri izo mvugo nyene zavuzwe n'uwundi muntu bari muri urwo rwego rumwe rwa societe civile kavuga ati uwo muntu yarengereye bagaterera kuko inzira zirahari ndakubaze none abo baterereye hahindutse iki ko je nibuka ko hari umuntu yeze no kuvuga ku radio kandi ryari rya mbere avuga ku bantu bapfunzwe aravuga ati hari abantu bapfunzwe bafungiwe ubusa zero harimo abantu bapfunzwe bararengeje ikiringo cabo hari n'abapfunzwe urubanza barejejwe hari abandi bapfunzwe amezi imyaka ntibigere ko imbere y'isentare birenga kubiri n'amategeko abo bantu aho abantu batanguriye basemerera kuva tubona agira raporo ya zondo umukuru wa CNDH akavuga hari undi muntu ashinzwe ishirika ry'abafungwa akavuga ni bande basohowe ni bande wumvise bavuyemo
abo ba societe civile bariko bavuga mu ntamatama kumva bariko birakora abo bapolisi kuko bukiye ko twije tubona bisha umuntu ko twumva hari umuntu batoye mu ikiziga hariya hari umuntu batoye ikiziga hariya igiturire caragabanutse kubera kumva aho hari ishirika rya societe civile ze guhanura neza ricisha mu gutu kwa naka cyangwa ku gutu kwa naka Mbayahaga on veut des résultats pana kuvuga ngo hari ubwoko bw'amashirika hari ibihumbi nibi on veut des résultats kandi musanzwe murabayenga ama societe civile irezo agomba kuva muri leta si yo rero nuko murabitubwira turi ngaha nyene mu gihe tubona ko tuma dusozera umwaka mu vyashoboye gushikirizwa haravuzwe Faustin Ndikumana yaravuze ko umukuru w'igihugu atarakazi kwiye guherekeza amakamyo ashoye ubutare ngo ashobore kuyerekana ivyo bariko vy'u Burundi bushoye wewe usanzwe uri Okay, iyi ntwengo irangiye imbuto. Okay, reka tugeza amaraso atarashuha cyane ishuka itaraduga hejuru mu kintu turaba mwishi urakari. Bo reka tugeza je nibaza ko muri make sepa ayo ndiko ndaraba abantu b'abarundi amareaction yabo ibintu bavuga biroroshe kuhengama mugabo kameme sinumva gutuma ikintu cyo kwera abarundi bazi ko audience sepa ntibaza bani prepare azafise utudone dukeyi yavuga ati bon jewe nishimikije ibintu vyagenda ukuna agiye muri iki gihugu mbona bimeze ukuntu numvije muri iki niyo batanze ama example batanga ama example ya fake nk'umuntu yavuze ngo muri Maringo harabuze petrol kandi ari kubera iryamigwi y'inkozi z'ikibiziza zirazibira akavuga ngo mu France ngo abantu ngo turiko tuvugana ko tonde mirongo kandi ari vya fake news narose amakuru menshi eka noneho umuntu afise IQ ishika 92 urashobora kumenya ko mu France hari habuze ibitoro ivyo ntabwo ari rocket science aho ntavyo banyegeza nko mu Burundi hari kibazo bakishira hejuru donc ivyo donc binyereka ko ubie umuntu ari marionette disingenuous canke ari ignorant. Sorry, meje kuri bad tone, but it is what it is. What do you say, guys? Mugira umunsi mwiza. Bye bye.